Nico gituma birivuga ngo kubari muri Kristo Yesu nta rubanza, ariko kubari muri Kristo Yesu muhemu yararatwemeza icaha. Mbega twemeza icaha kugira ngo atubwire yuko urubanza rwaciwe. Urubanza umuntu rwaciriwe ni Satani. Satani ntazobabarirwa, ntazoja mu ijuru, ntazosaba ikigongwe, n'amaraso ya Yesu ku musaraba ntamwoza. Nico gituma igikorwa ciwe ari ukwagiriza bene data. Uravyumva, ariko we ntashobora kubabarirwa, ari kondane. Ariko wowe kuba ugihumeka naho wakoze icaha kimeze gute, imbabazi z'Imana ziracahari kuri wewe, kandi Imana izana muri wewe kugutahuza kuri umunyavyaha, atari kugira ngo Imana iguheze ikurangize canke kubwira ngo ntukwiye kunyegera, ariko Imana ikwemeza icaha kugira ngo imaze kukwemeza icaha bikuzane kukwihana, bikuzane kuri repentance.